Ulikuwa unachezesha sinema? Kuna Fulgence. Sisi tumeshaanza kurap kitambo. Kitambo sana mdogo wangu, kitambo sana. So maswali ya kusema umimi mwingi. Fanya kazi, tuache umimi mwingi. Nakuuliza hivi tena swali. 96 ulikuwa wapi? Sisi tumeshaanza kuimba kitambo. Wakati wa Masesebe. Mamui Zero, ulikuwa wapi? Kuma CCF, tunaimba kuma CCF, ulikuwa wapi? Wewe unaleta kwenye muziki, ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Tunarekodi kwa mshenge, ulikuwa wapi? Hujafikiria hata kwanza kuimba. Muziki wako wa kwanza uliuimba demi kama sio 2000 kama sio 2003. Wanangali wanakuita Nelly de Burundi. Kama vile champagne kisio kwa wanamuita ngo Falidi Burundi. Wewe muziki wako wa kwanza unarudilia ndani instrumentale. Unajiweka kabande hapa, ilikuwa ni 2000 kama sio 2003. Huko mimi nishaanza zamani kuimba. Sasa niletaje muziki kakangu? Nasikia ngo ndo coach wa muziki wangu. Tunaongea fact. Quindi mi raccomando, dite lì, andate lì e dite che avete un impegno, non potete portarli a scuola a casa, va bene? Mugabo hindura kirago ntihindukiza ku ijambo bro. Ecco, non fatelo neanche in segreto, che vi conosco io. Uje mu ex wao. Perfetto, posso. As A to Z. Rega kuzuri baraturuvuga. Haje mubona umuntu abayinumiye munataka kumuvamia. Haje ni vyinshi umuntu yovuga nuko nta kamaro ko kubivuga. Kwa gasopo abantu bamwe babashaka kuvuga ku ruhanga. Ntanzigo birimwo ntaki ni juste akagakino naho turiko turagakina ikitusa naho turimwo kumenya limite gusa limite turashobora gucokozanya turashobora kugirane mugabo hari abantu baca babishiramo inzigo il est vrai yuko muri game habaho ibintu by'ama challenge, ça c'est normal kuko yata challenge irimo game ntiryoha, ariko kimwe gusa nuko habaho limite kuko turiko turakura, abantu turafise imiryango, turafise abana. Sinonezeza yuko ejo wundi abana bacu bace bagwamo mu bintu twoba twaravuze ku social media canke iki bikaca bizana ibintu by'ugwango. So kimwe gusa nuko twogira ivyo tugira byose mugabo habaho amalimite. Ragazzi, voglio disegnare le ruote più grandi. Habeho amalimite. Subito, per favore, sì. Tuje ngaho dutukana ibitutsi ku ba mama bacu canke ku bavyeyi canke bya bindi nyene usanga bituma umuntu babona yuko abaririmbyi utagira indero. Urabona ama image umuntu aragenda ama image akagumaho. So yajya ama image agumaho abana bacu bazoyabona. Usanga umwana wa kanaka yanka umwana wa kanaka kuko papa wiwe na papa wundi umwana batacana waka. Tubikore ariko tuzi ingaruka yavyo. So habeho amalimite mu kuvuga. Allora, la cucina il bus. Kubana. Non ho capito se come qualcuno mi dia una mano. Nico kintu nyamukuru. Con la faccia contro il monte. Tuchangamshe game mugabo habeho amalimite. In fondo,
nicyo kintu nyamukuru, nicyo kintu nosaba abantu bose turi muri iyi game, habeho ama challenge mugabo ntiturenze limit, kuko nkuko nabivuze turakuze turafise imiryango. Sinoshima yuko abana bacu baza kwankana, hariya baca babishyiramo ibishobisho, bakabishyiramo ibishobisho byinshi, ukaca usanga yibagiye ariko aravuga nabi n'amajambo atarakwiye no kuvuga. Siwe turakuze, turafise imiryango. Eske wo kunezerwa umwana wawe n'umwana wanje batumvikana ko kubera je nawe ari ibintu twaciyemo? Sinibaza yuko hari umuntu n'umwe wabyizera ariko byifuza ko vyoba. Ikindi ndabise umugenzi wanje possible ko no mwita umugenzi, je sais pas, ngo je ku ruhande rwanje mbona ko umugenzi wanje tumaranye igihe kinini cyane turi muri iyi game. Sinzi aho byamucangiye vraiment, sinzi aho byamucangiye. Moi je sais pas, j'en sais rien, je sais rien vraiment, mais ajanga wakatitemba ndugu yangu naye ndugu yangu, ili game liko tafu, game liko tafu sana. Hari umugani uvuga mu Kirundi ngo haje ugusuriye ntumusurire akwita ikiburanyo. Abarundi bari abafilosofe sana vraiment. Nkuko nabivuze nta gwanko ntaki, abanzi igihe natanguye game barazi umwaka natanguye game. Barazi ujya wundi ujya mu legend wacu aho yatangiye game. Ikibazo gise kimwe novuga kimwe no mubaza, igihe naririmba muri post ambargo yarari he kuyavuga ko ari we yazanye muri game. Igihe naririmba muri post ambargo yarari he? Igihe naza kuririmba na Kidumu muri stade yarari he? Kuvuga ko ari we yazanye mumuziki, ibyo bibazo gusa je no baze yarari he? Igihe cyani gasulu yarari he? Sishaka gutongana canye ikije jenzari kintu n'amaprevu. Nona sisi yarari he? Yerekana amasinema kuri nuze za c'est pas 8e avenue 9e avenue mu Buyenzi. Kera tangiye game kera ataranibaza gutangura game,
kandi yarakoze aduha place yo kuza gukorera ama repetition. Ico nico kintu no mushimira mugabo igihe twakora ama repetition we yari acerekana ama filme atatanga kuririmba. Ivyo kuvuga ngo warazanye umuntu iki si bibi, ariko kubesha nivyo bibi. Kubwira ushira umuntu muri video yawe nuko ubuzi umuntu hari ikintu akuzanira, hari influence kanaka akuzanira. Sinanse ko washize mu video yawe wavuze ko ndi umukwini video wawe ariko hari impamvu wati uyu mutipe ni star, nikimweka mu video yangu itangaliliwa sana, kuko nshaka kuzana umuntu ari wese muri video nuko wabona yuko jewe ndi umustar, uvuga ngo ntibari banzi none bari kumamagara kuririmba kuri stade igihe cha post embargo batanzi kweli. Nico kibazo, wewe ko wanzanye, wewe ko bataguhamagaye, kuko waruzi mama, wewe waruzi cyane kurusha abandi bose, niwe ko bataguhamagaye kandi waruzi yuko uri umustar. Rero muze muravuga ibintu ega ntushobora guhenda abantu, ari abantu nyine baba babizi mbwa badashaka kuvuga babinumiye. Peti nakuuliza swali tena, wakati naimba post embargo ulikuwaga wapi wewe? Ok piccoline, allora adesso ulikuwa unachezesha sinema kuna Fulgence. Sisi tumeshaanza kurap kitambo sana mdogo wangu, kitambo sana. So maswali ya kusema umimi mwingi. Tufanye kazi, tuache umimi mwingi. Nakuuliza hivi tena swali, 96 ulikuwa wapi? Sisi tumeshaanza kuimba kitambo wakati wa masesebe mamwizero, ulikuwa wapi? Kuma CCF tunaimba kuma CCF, ulikuwa wapi? Wewe ndio unaleta kwenye muziki, ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi? Tunarekodi kwa mshenge, wewe ulikuwa wapi? Hujafikiria hata kwanza kuimba. Muziki wako wa kwanza uliuimba demi kama sio 2003, wanangali wanakuita Nelly de Burundi, kama vile champagne kisio wanamuita ngo Falidi Burundi. Wewe muziki wako wa kwanza unarudilia ndani instrumentali, unajiweka kabande hapa, ilikuwa ni 2000 kama sio 2003. Huko mimi nishaanza zamani kuimba. Sasa nilitaje muziki kakangu? Nasikia ngo wendo coach wa muziki wangu. Tunaongea fact. Quindi mi raccomando, dite lì, andate lì e dite che avete un impegno, non potete portare la scuola a casa, va bene? Mugabo yindura kirago ntihindukiza ku ijambo bro. Ecco, non fatelo neanche in segreto, che vi conosco io. Uje mu ex wao. Ok, perfetto, posso. Oh, mamma mia. As A to Z. Reka kuzuri baraturuvuga. Haje mubona umuntu abayinumiye, munataka kumuvamia. Haje ni vyinshi umuntu yovuga nuko nta kamaro ko kubivuga. Kila mtu iko anapambana na hali yake, anatafuta maisha, alisha watoto. Oh, che brave. Wewe mnajua nini ya kuongea? Maana hii mitandao sikia leo unaweza kuongea ikiparapita miaka 10. Miaka 10. Yale maneno yanakurudilia tena. Siete state bravissime.
bro, I respect you na kuheshimu, ndakubaha cyane. Nimba byakunaniye saba ubufasha. Kuko natwe hari igihe bikwama tukagenda kusaba ubufasha. Nta muntu yikwiza byose. Jamais. Nta muntu yikwiza. Rero nimba wabonye ko byakwamye, saba ubufasha, c'est normal. Mimi niko hapa. Njoo nikupe featuring kama unataka. Na ya kwanza uliharibu hivyo kubera ibisho tunafanya kama tutaenda kufanya clip ukaitoa. Nyimbo ikaenda hivyo. Bulovi. Chuko urapupa sana, urafise igihababu. Hanugwa. Abafana barakuramutse cyane bakaguguruguru ukacubatuka none wumva yuko uzotera imbere gute. Umufana deje rukura mwishima ko umufana deje rukura mutuka utendeleaje. Jenda nibuka nigiye kimwe twari turi kumwe abana baje bakwirukira ko turabatuka kandi wabatutse ibitusi bibi kwa mama babo ngo batakwara ibishagari. Bro, wale ni wamalaika. Sasa ukishaanza kutokana na wamalaika, watoto wadogo ndio ambao wako wanakuwa. Unafikiria business yako itaendelea bro? Uko legend ni utegeza kuchitegereza kubana no ku bantu bose. Ego munyindo kuna jiroga. Usifikiri ngo tu unalilia ngo watu wanakuroga. Wavuze ngo je narakuroze ndijenda kuroga nkande wewe. Ndakuroga mu biki kubera ngo usumbye biki. Imisi yose ubugwamurira ngo barakuroga ngo barakuroze ahubwo ni wowe uja mu bafumu. Kuko nimba ubivuga wendo kuvuga yuko nawe ndonarogaga wangine unaendaga kuroga ujupate ma 6 tunabijyo yoyote. Bihaje kubeka mutizera Imana. Urazi ko nujya mufumu ari Imana yamuremye. Kubeka mutizera yuko Imana ariyo ifise ubushobozi. N'umufumu nawe nyene mu gufumura nibaza ko basabe Imana ati imayani byangu bitumike. Muze mwizera Imana. Mungu ndo chef. Imana niyo nyinshi ya byose. Mu buzima musanzwe, mu buzima bwose, mu bintu byose ubukora Imana, shira Imana imbere, genda ufukame. Usenge avaye kusora igikorwa cyawe. Mimi ndo yawe yaru ujya ni bro, fanya maisha yako. Kama vinakushinda omba msaada. Leo nikiona unanipita nafanya juhudi, nasema sitenda kubuku nasema umutipa nziriye fo nkenyure gute kugira nanje ngume ahandi. Lakini ni maneno ulimleta nani bro, ulimleta nani? 96 ulikuwa wapi? 97, 98, 99
kuna kuja kutoka nyimbo hapa ndo nyimbo ya mwanzo. Unarudilia nyimbo ya Nelina nani? Na Kelly Rowland. Sasa tushaanza kuimba kitambo. Tushafanya show kwenye stade. Alafu nasema wewe ndio nileta mwenye game. Kama uliweka kwenye video zako ni ushirikiano mwema. Haikuwa eti nini na nisijui labda wewe warufu Sugarmije wewe Jenna Jones. Kandi nanje nabikoze mu gufashanya. Sasa leo unaanza kubla bla bla bla, ulimleta nani muziki wewe Peti, ulimleta nani muziki wewe? Mzee Ariwe mzee Muruba. Tuze turubana tout simplement. Nakuheshimu. Kanzo kumanda kuwa umuntu ubundi uvuge ni ryari indirimbo yawe ya mbere asohoye? Naenda kugira indirimbo ya mbere nasohoye hama tushe turaba uwazanye uwundi ni SP uwundi. Heshimani ya lazima, heshimani kakitu kadogo. Vyakunaniye, nimba vyakunaniye, ntuwadigirize, rudi nyuma, icara wiyumvire aho byankiye. Wewe kwitera kw'imikoma abantu, subira inyuma urabe aho byankiye. Wige heshima ni lazima. Para cosa moga. Bro, jenda ndakubaha cyane vrem. Ndakubaha pe. Mu bantu bakubaha kandi mu bantu bakwemera jewe ndi muvem. Nta gwantu ntaki. Aho je birambabaza aho uhagaze uwanyu birambabaza sana. Ahubwo naze ngavuge kunyanza nimba umuri hafi naze injire muri nuze. Alex wapita kwa napiga mahiti, wewe tuko unangangania Fizzo. Mkaka wapita kwa napiga mahiti huku, wewe tuko unangangania Fizzo. Mwanangu.
Wendo legendi. Nao shevari abjaza kwa uri mlegendi. Nukuriki mana uri mlege. Wendo legendi mwenzangu. Kusema uje, sasa unaona kisa wapi toka na tupiga maiti. Tufanye nini mkubwa? Sasa watu tunaikaya Fizzo. What's up bro? Angu narudia tena ndani swali langu. Kwa mwese mwaheze ninde yaheze wewe? Yeto kuba twaheze wowe ari kuburinga kuri live. Ni wewe waheze. Mbego ndumu nahera gute? Mnahera yapfuye inkuru nziza wewe. Acha maneno. Nibyo uko navuga guhera nuzi nico bivuga ngo ninde yaheze. Mwaheze umuntu aguma agira amakonsere, umuntu yaheze n'umuntu atagikorana konsere n'imwe yicariye ngaho. Wavuga umuntu mwaheze mvuye muri Canada gukora amakonsere. Iririre Jean Nkurunziza iririre. Ozura watchinga gusa game. Yaheze. Ego muziki si umupira bro. Muziki si umupira. Umupira 35 ans. Bye bye likiliki. Unasikia Nkurunziza. Ariko muziki. Nibona no mwijuru hari abaririmbyi. Nta mupira uriyo. N'abacuruza amatelefone bariyo. Mwijuru. Sometimes I tell her 8 seasons, which is not fair, so I put it to say my one. So I will not do something with you. Niko ndakuririmbira nimba uzori jamu nimba tuzori jamu. Niko ndakuririmbira. Mwijuru hari abaririmbyi. Amarika baririmba. Ariko nta mupira bakinayo. Ntabwo cengetera kuba mwijuru. Umuntu yarahetse atawesha. Wahetse nyabuna. So anyway, narudia tena kuswali langu. Mtu ambaye yuko karibu na ndugu yangu hapo amuniulizia alianzaga muziki wakati gani? Anasema nilileta muziki. Alianza muziki gani? Wakati gani? Heshima bo, heshima ni lazima. Bena mune omumu mbatingao. Two friends come together to make shawarma. But can they deal with this meat guy in the front? Fanya gisi kwa fanya kile kipindo kuna tupiga manani. Come into buy and make this food, or will our manager murder us? Shawarma? Yes, okay, Kim. It's Tiana bando. Tiana bando. Aiko nama wafara nimemtuma vuga na abini nimemtuma saraguriko. Bona TikTok kazi koresha. Oh Lord. Anyway, narudi tena siwemo. Tufanye challenge ya game. Tukimbizana hivyo. Tupige maiti, tuwapige maiti hivyo na hivyo lakini pawe limit. Pawe limit. Usiku kutukana ndani na madharau. Sababu hii game
Ige leo uko juu, leo uko chini. Kesho uko chini. Kesho uko chini, kesho uko juu. Leo unazuka hiti. Ngoja ujana kubabua. Huko. Okay, ndio sasa unafanya manyanga. Kuliko ukaa chini sasa hivi inakuaje hivi? Wewe kana ufiango jipange. Ufiango jipange. Unajua katika hii game. Okay, so when the meat is out, we're gonna get to be here like this. Okay, and the meat will show up right here. Hello, Nozuka. Eat. We prep the dinner. Kesho. Here is your shawarma. Okay. Kesho nataremuka. Sasa kuliko ufanye strategy sema mbona hivi na hivi. Oh, but two. You want two. Ah, okay. He's very hungry. Yeah. Kuliko ufanye strategy angalia acha nirudi kinamna vyangu kingine nini. Sasa unakaa tu unakaa. Oh, Fizzo. Oh, okay. Bye, sir. Have a good night. You gotta decide who those people and who doesn't those people. Okay, that's gonna be important. Oh, over here is the camera. Ahora urarondera abantu. This lady. Urarondera staff. Okay. Urarondera staff. Nindi nshasha. $50 for a shawarma? Wow, we're Baze baraguhanura bro. We'll get that lemonade stand in no time. Cyangwa wegera abantu nyene. Lady, you have no idea. Ubona ko bafisemo nuze experience sino mon bro, my brother. Kali numero. Nukura rondera bagenzi bawe bro. Arondera bagenzi muri entourage yawe, urarondera abantu bazaguhanura neza. Kugira ngo naka yavuze uko nawe ucuvuga ibindi. Naka yavuze uko atantumbero mbi yabishizemo mugabo wowe ucuza ni kindi cyo ukutamenya kwa gutinyumvira kwa ucuza ni kindi kintu kidahuje nabijya umuntu yariko aravuga. Je sinzi abantu bakwandikira n'ikirundi sinzi ukuntu sinzi ko niba baba biyumvira je sais pas ulinipeleka Rwanda nguli utasema na pole nipeleka na Congo utasema nipeleka na Bulaya. Ndio hivi vya kupelekana vya kufanya nini na nini. Watu wanapiga mahiti hapa, acha vya kupelekana vya kufanya nini na nini. Fanya kazi bro. As legend kuja kwa legend mzama bwana wapetoka tupiga mahiti tufanye nini? Oh my brother. Kila siku niko mkinywa chako, kila siku. Ayo nigi umujournalista kubazibi anye. Kandi ndakubwire wewe nuzi no kwishura. Kwa abajournalista baragutega umutego ukacugwamo ukacusanga waropotse ivyo uropoka. Moje uko nababwiye ko ntaza guteba cari ico nyamuko nashaka kuvuga.
wewe ntabwo wanzanye umuziki bro kuko ababizi barabizi niwe uvuga ngo waricomora amapire niwe uguma wicomora amapire kanyimbuka kwa kwanza unaanza kutoka kwa 2002 si c'est pas 2003 2002 siko tujaanza kitambo wanasema ndo tuma wananijua hawangine invite kupiga kuma stade hawangine invite makonseri za kuma CCF kama wanijui kuko wewe ntiwigeze uvuza wewe waje konseri yawe ya zambere zari zasaga plage za wapi na wapi tunaweza kusema kama ni konseri kubwa sana so ndakubaha my brother cyane gose ibyo dukora byose tubikore mu mahoro atanzigo irimo tuache maneno tufanye kazi tureke amajambo dukora akazi kuko hari abapete yo kubita amahiti ngaho wewe nawe wasama gusa ngo Fizzo my brother dukora akazi hama mu manuze yose mu byo dukora byose tuzo turibuka amalimite tuzo turibuka ko dufise imiryango turirinda kuvuga nabi nico nashaka kubwira my brother ni wewe gusa ashaka gutuma message ko wamuvuga byinshi umuntu akiyorera gusa tufanye kazi brother hama ku bafana banje yaje na hejeje hama ku bafana banje ndafite ibikorwa ndiko ndakora ndafite album ndiko ndabategurira imana ibishatse 2026 turahageze imana itahinduye ibintu kuko l'homme propose Dieu dispose je sinihuta kunungura je urazi ko je nkorera ku mwanya ngabo aba fans ndabasavye munyihanganire pe ndabategurira album mwihangane kabisa ndabategurira album irahari ibikorwa birahari Ukiona jitu linakaa kimya maana yake liko linatunga sheria. Imani bahezagire ibandindire ibamire imigisha amagara meza ndabakunda cyane salute ciao 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 I love you guys. I love you more. Ciao, 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 ciao. Hey!